Bakunzi b'ibiganiro bica ku Muco Wera TV, twongeye kubaha ikaze ku biganiro vyacu. Turanezerwa iyo mutubwiye yuko ibiganiro vyacu bibanezera. Rero nkuko mubibona twagize amahirwe tuganira n'uyu mwigeme agendana ubumuga, niko yavutse kuva kiruruyoya, yavutse amugaye akora gutyo. Hanyuma rero aratuganira ubuzima yaciyemwo imbere yuko yakira agakiza, n'ubuzima yaciyemwo n'ubu ariko aracamwo ahamaze kwakira agakiza. Uyu muntu rero atubereye isomo rikomeye kubona aje imbere ya kamera ashima Imana, ashinga intahe yuko Imana yamugiriye neza, yuko Imana yamukijije umutima nubwo umubiri wiwe umeze uko muriko murabibona. None rero nkuko muriko murabibona, umuntu ashobora kwiyumvamo ikintu cyo gukora cyo gufasha uyu muntu, kandi nibaza yuko uko mpimuyera yo bakurongoye vyoba ari vyiza. N'umuntu muramubona uko ameze, kuvuga ko abeshejweho n'ababa bamutunze. None rero Imana yarakoze, yaramubohoye mu mutima, ariko hariho ubundi butabazi, ubundi bufasha akeneye, kandi nta bandi bo kumubona, nta bandi bo kumuba hafi atari bene data. Murakoze rero, Mpwemuyera azoshishikara bibahishurira, hanyuma mukurikirane mwumve ivyo atubwira mu ntahe yiwe. Murakoze. Jewe nitwa Bizeyaremye Chantal, abashaka kuvuga ibitangaza Imana yankoreye. Jewe ndumwigeme kuva nahetse imyaka 6. Jewe iby'Imana yankoreye ibitangaza bikomeye kandi yarihishuriye mu buntu bwayo. Jewe kubaho kwanje nari mvuka mu muryango udakijijwe, y'Abanyagatolika banywa inzoga kandi bagana inzoga, bagashora inzoga. Abavyeyi banje bose bari bakijwe muri Gatolika, ariko bakatwereka yuko kugira ngo tunywe inzoga ngo nibwo bukiriro. Ariko jewe maze kumenya ubwenge, maze kugira imyaka 15, bagaca bambwira ati niwinywera inzoga n'ubundi uri kimuga, ukwiye mbere no gupfa woshaka ukanywa n'inzoga ikazi gashaka igakwica kuko ntacyo umaze. Ari nkaca ngumuko nujije iyo myaka 15, ndabaye aho ndagumaho, are bigezeho harageraho rero nanjye nkaza bene wacu je bankurikira, nkabona baratambuka, nanjye ndikimuga nambura, nanjye nkacambuka ati kumbura abavyeyi banje bambyaye n'ubundi ntago bankunda, baranya bashaka kumva kubera bansabira ngo nkunzoga ngo kugira umuko bakaja gusenga kubera ko ahantu hakumbagara ntibona kumanuka cyangwa kuduga. Nkacanda nigumira urumva nakumye uruhande rumwe, nakuriye muhira nyene ntahantu namwe. Kandi mu mibere yacu nta bantu benshi babakozi b'Imana, abantu b'Abanyagatolika bakunda gutemberera ahi wacu ngo numve ibyo bavuga by'Imana. N'uwo yahatemberera aje kuvumba utuyoga, nkabona barabahaye inzoga, baraganiye bisanzwe, baritahiye, nanjye nkagumaho. Kandi nama mu nzu, nama nagahinda, nama ameze nk'ingurube iri mu rupangu. Areja ngumaho mbana n'abavyeyi ko hari bene wacu barakura, ushikaho uwo nkurikira ashikaha arakura aja kubaka, nanjye ngumaho hajya kwinjije imyaka 20. Ndavuga toya ibi bintu ntabwo nobigumana, haje numva tinaho mumbwira ngo nzopfe ngo nuko namugaya ati ekagari byiza ndikumira uruhande rumwe. Ntihagereho rero ibintu by'intambara biratera, ntarakizwa nguma mu bwo buzima. Hagezeho rero ku mitumbi wacu kubera je navukiye Imabayi, ari barahunga abantu baca bavuga ngo urazire haraza umuntu ku mutumbi wacu abwira papa turazire we kufise ikimuga, we jana bakomeye icyo kiugaranira iyo munzu gipfe n'ubundi ntacyo kimaze. Naramenye Imana canda kumungo gutere ku mugoroba baraza bavuga ngo hewe ngo aho ruguru ngo kwishamba ngo baraja basoda ngo baraza ngo ugarana icyo ngo we wigendere. Ujya rero baraza bene wacu barabasohora, baravuga ati tugende. Nanjye nicaye mu muryango nkaho, ariko bakivuganya ngo banyugarane nihinze subira mu nzu, ntabwo naravyiye abandi bariko baja. Ajya rero papa ageze ku irembo, mama caragaruka ngo yaye ngo ntawo ngata ngo akagihema ngo wino tukujane ngo huko turaguterura. Ujya rero duca turara ahantu hafi mu rutoki,
are bigezeho bukeye baravuga ati ba bantu bavuze ngo baraza kutwica bagiye. Bigezeho rero abantu nyene baguma barahunga mu ntambara, ahantu hagoye kugenda, ndagumuko mw'ubwo buzima ntakijijwe, ariko ngumaho ntaramenya Yesu, urumva ndi umuntu ari uruhande rumwe. Bigezeho rero none batangura kuvuga ati duhunge, bamwe barahunga, bamwe baja muri Zaire, abandi baja mu Rwanda. Byarageze rero twebwe duhungira kw'ikomine tuhamara amezi abiri. Mwayo mezi abiri baravuga ati urazi rero imugina ati kubona intambara igenda iba igihande kimwe kimwe, ubu rero yahora ibera imugina, ati uje bajima baye, ati nimuze duhunge. Burya rero papa we kubera yaramaze gutwarwa n'intambara dusigaranye na mama aravuga ati wewe rero uzojane na so wanyu, ati ko nyogokuru byaraso ari imugina. Burya data wacu rero acaranzana ino Munyeshenza narakizwa, bigezeho ndahabaye Munyeshenza rero ndahabaye imugina, ndahaba hasigaye hamaze nk'ukwezi kumwe, ndahamaze ukwezi kumwe ntangura kumva ubushuhe, numva sinzi ukuntu meze. Bigezeho ndabaza nyogora ageze gabi ati ni hehe bankutuyoga, ngo n'uburi cyangwa utuyoga ati tinana ko mwandeze ngo nzonywa inzoga ngaba ari izonyica ngo kubera ntacyo maze, ngo yaye ngo reka kunywa inzoga yino ngirashushe ngo ntakibombye ngo nkimabaye. Kujya bibi ngo yango nzoza kukugurira ngo unywera, ati bukere umunsi umwe rero arayigura arayizana ndayinywa numva wojya n'uburoza ino bwabo mugare birahetse, bya bindi basabira byose birashitse. Are ubukere nca ndabireka kubinywa cagumaho ncamo rero umwaka canumva ijwi rero ryo kwihebura ryo kuvuga ati bimwe rero ba papa bavuga ngo mve papa yarapfuye, ubu mama nawe namusize mabaye, ubu rero ndi uruhande rumwe mana gushika ntidusa kubona abandi bahaguruka bakaba batambuka nanjye nkagenda nkumbagara. Ubu rero biheraheze kubera n'ubundi bavuze kuko ntacyo maze. Uwo mwaka rero bica biheraho sinasubiye kuvuga, nacamye ngumaho. Bibi rero banduruka baja gukora akazi gaho, umuntu akaza ngo mbega ngo bibi yagiye nkanka kumuvugisha, arenca ndagwara ingwara n'uwo mwaka urahera uwundi uraboneka. Ari haheze imyaka ibiri, umwaka ugira gatatu rero urashika ndimwe ivyo bibazo, ndimwe iyo ntambara ntarakizwa. Ari bigezeho rero nca ndagwara ingwara y'abadayimoni. Ari bibi rero arabuganya mwijoro ngo urazi ngo cyakimugabira heze ngo genda ubwire se wawe ngaje mu gitondo azoze kubwira abantu baza kumuhamba gahavyaheze. Bijya ku mugoroba rero ngo inyangwara y'abadayimoni irafata nyene ngo babona vyaheze, baca bafukira ahantu gakora abadata wacu yaramwe inzoga, aca baga ngo yareka kumbwira ngo nzoza ngo mwebwe nimukorakore ngo mwumve ko kaciye ngo hama nzoze ngo gutiyo bandi bate. Bijya rero bibaragenda kumubwira ko mugoroba ngo yangwa ari cyahema. Burya rero hageze nka saa 5 z'ijoro bankoze ko bumva rero ndarabuze, bumva ndagize ubushuhe, bumva ubushuhe buragarutse. Ariko rero muri icyo gihe rero mfashwe n'izo ngwara mw'ijoro, kugira numve ko mpembutse nk'uko guhembuka kwanje, nabonye umuntu afise Bibiliya ari imbere zanje ariko arankora, afise Bibiliya ariko arayisoma, yambaye impuzu yera, canumva arahamagaye ngo biti yareba ndakufise kububasha kandi uri umuntu wanje shaka kumporera. Ubwo nyene numvise iryo jambo canumva ubwenge buragarutse, carankorako baca bumva ndahembutse. Bumvise mpembutse rero baca arabwira data wacu ngurazi rero ngo byahembutse ngo ntagagipfuye. Ibya rero ncangumana izo ntambara yavuga ati mana jewe bukere barambaza ngo shango wewe ngo wumva ngo umeze. Ayi bigezeho rero baravuganya ngo cyakimuga ngo cyahembutse, ngo kigire ngo gikire, ngo baba dayimoni ngo bakize. Burya rero bigezeho rero ncangumaho ngumyaho hacamwe ndwimwe baca aravuga ngo urazi rero ngo we ngo tuzokujana kwa muganga ngo bagupime ngo barebe kugwa ingwara urwaye. Bigezeho rero ndavuga ati je ntabwo muzonjana kwa muganga, tije ikintu mwahise mumambwiye ko nzopfa ntacyo maze, canagumaho. Bigezeho rero naguma ndaho kumanica yaho, abantu bakaza bakabaza bibi wanje mbese ngo uwo muntu ngo ntagavuga ngo yaye ngo wakwiye gupfa,
burya rero ncanduka gumaho canguma numva ijwi rero rimbwira ati wewe rero bikwiye ko wihana ugakura ubwo bwoba mu mutima ugakura ibyo kwiganyira mu mutima niho bizogufasha kandi ntuzomererwa neza. Igeze rero niho nicara mu rugo ajya ari ku munsi wa kane nca numva ingoma y'abapenegoti ivugiye hakurya y'iwacu nca ndabaza biteze kabiri none aho hantu basenga ni hehe? Aca arambwira ati naho hakurya ngo ntabwo uzoshikayo ngo haragoye. Bigezeho rero niho hagera igihe nca numva ijwi riraje mu mutima ati je narabonye umuntu mu nzozi ariko aravuga ngo aramfise kubasha kandi nzomukorera. Niho byageraho rero ndumva ijambo ry'Imana riza mu nzozi ngo nimpaguruke nihane ngo senge kandi nirinde kwiganira ko namugaye ndeke kwishira kure y'Imana. Niho byagezeho rero nca ndamenya Imana ikirangirira neza nca ndatangura gutembera ku ishengero rya Penegoti ari ndumviriza ubutumwa mu minsi mikeya rero nca ndakizwa. Majije gukizwa nca ndihana nca ndabatizwa nca numva amahoro mu mutima nca numva sisubiye kwiganyira sinasubiye kumva ko noba mugaye noba ngenda napfura. Byaragezeho rero nca numva muri jewe ndashima ndavuga ati aho bigereye rero bimwe byo kwiganya no kwihebura sinzosubira kwihebura sinzosubira kwiganyira. Nca ndarema mu mutima rero nca ndahumurizwa n'ubuntu bw'Imana nca ndamenya Yesu nca menya ukubaho k'umuntu ari wese kahaba kubw'Imana kandi karemwa n'Imana. Nca numva nduzuwe mpemu yera nca numva inkomezi ziraje nahora numva wagira narapfuye mu mubiri wose nta untuzeye ubuzima numva yuko nobamvise kubera n'ubwo ruhande Satani yari yaranshizemo ngo ntabwo ndi umuntu nk'abandi. Ariko maze gukizwa nacane mvuga ati jewe uko ndi kose naremwe n'Imana kandi Imana iranzi. Imana rero icisha mu nzira yayo ko ikirampamagara nca ndakizwa ndayimenya Yesu ndamumenya ndamutahura nca ndavuga ati Imana we umpaye kukumenya naramugaye kandi nkaba narakumenye nkiri umwigeme n'ubu uzompe kwihangana uzompe kugukorera uzompe gusenga nihanganye ibibazo byose n'intambara tuzoza turahura uzompe kwihangana ati Imana kandi urazompe n'umuryango wanje mbamwo ukizwe. Ariko ntabwo byabaye byiza mu muryango mbamwo baragumye baranyanka baragumye baranywa inzoga baranyanka barangwanya bamaze kubona ko nkijijwe mbere biyumvira ko nopfa noneho bica biza bisubiranye birengeje nk'uko byahora. Ariko Yesu yashishikaye kuntabara kumarandinda arangirira ubuntu gushika tubana na data wacu aranyanka gushika yiyumvira kunyica ariko biranka ariko ambuza gusenga ngo nagashaka ko nsenga ariko mbandanye ngo inzoga ariko biranka baca bantegeka ati kugira ngo babyoroshe baze banyeminja banke kumbuza banke no kunyambika bace bambuza kuza gusenga. Nanje njanja ahantu ndasenga ati Yesu wewe narakumenye kandi warandovye narabona ko ndi mu mazi nabona ko nari imboshwe warambohoye gushika nizizamba Yesu shaka kuntabara unteturure ku bitangaza nkoreye izi ntambara ndimo rero data bacashaka ngo sinda gukorere ngo ndagukurikire agacambwira mbere agacaza kumugoroba aragenda kwandurwa wewe ugende kubaka nk'abandi umvire mu rupangu aca ndamubwira turazirere nyereka umusore ncenyari kubunye ndari kuzomperekeza je sinzogenda genye ndagoma mwizo ntambara ndasenga Imana aramira ati udahevye gusenga nzogukerera nijoro yabimbwira nkabyita ibisano nkaja kuryama ajya ngiye kuryama nkaca numva ubwoba buranje ariko nkaca numva mu mwanya umwe haje umuntu akoze mu maso nkaca numva gatira nkaca numva umunezero nkaca niryamira mbere nkasubira kubyishira ku mutima bukeye. Imana rero kirandinda kirama kwihangana kwa data wacu byaragezeho birandengera kubera kubaho kwiwe mu rupangu mbere byaragezeho rero acavuga ati ubu rero tugomba dugutorera agasukutse kurima nta kurya ibyo utarimye uguma wicaye twagutumye kwandukura nkakuza kwanduka ubu rero tugiye gutume kurima
ati kandi kuza kurima uzoza kurima ku Musaga ateko je nzoza kurima taho baho umbwiye kuza kurima utangiye kwandurwa ntabishoboye taho ntumye cyoroshe teko atete tuzoza kugura umujyo yese ntabwo nzokoresha ifu nzotangura iyo umujenye nyere nkuko ndumujeni ngwego aragaca kumugoro bayaza kumunzoga ngo kandi bibwe ngo nibyo gupyina are mbere nguno munsi ntujya shaka kubiteke navyo kandi ngigira nibyo ku acumba ubugari abutereka acavuga bize yarengereza sohoka rero we banza wicare hajya abandi bafungure bazi iyo bibateko nyakuba aca sohoka nkicara hajya bagafungura ibisigaye bagaca babiri ubwo rero ngo abandi bahaze ngo nawe wahaze ngo cuta kuryama aca kuryama nkaca nshima Imana we wabonye ko bikwiriye ko bijya byari kuba kujya nyene bibaye akwihangana nkaca njyama kandi nkanezererwa kandi mu gitondo bagaca bampa ibikorwa ukorope umese uharajya amadudu yanike kandi ibyo dusanga wabikoze kandi Yesu yarashoboza naho umugayo byose mu minota isase byashika saa 5 kwe byose nabihejeje nkaca ngumaho ndaguma mu ntambara ati oya ite ntambara ntabwo nzikumaho ntabwo nzikwana kubera je numva kugira birandengeye ndubatse se byo guma duhangana na data wacu ntakititwe ari kandi ntambara zingano kataramenya Yesu yawe gere ndamuheba umunsi umwe ndiko ndasenga ndi mu ijoro nje kujama ndugitwe tije mu mutima ijambo ry'Imana rivuga ati heba just bipfinyuma unkurikira uwo munsi byabaye mu ijoro ry'uwa gatatu wa kane acanenza hagurusa ndasanga wizeye yari mwari n'umupasiteri shantari n'ibiki ndabimubwira ngo cukuma ngaha rero candimira Yesu rero yaragezeho rero ndahashitse arangirira neza cadonka uwundi muvyeyi Yesu yamugiriye neza akamumenya uwo munsi ngeze aho rero twacane duhura n'umuvyeyi n'uyu turi kumwe acarambwira ati dutahe ubanze kunganiriza ubyo byiwawe ntabwo twabyumviririza aha bigezeho rero twatahana muhiri wiwe ku mugoroba dusoza gusenga ndamaze kubimubwira naca avuga ati urazi rero ntabwo nonezererwa yuko wasubira mu izo ntambara ahubwo nsubira ku rusengero ndababwira ukuntu bimeze ko nokwakira byarageze acarangirira neza acarandera umuvyeyi acaranyakira nawe aranyereka ukwizera kwiwe ndongera ndamura imbuto kuriwe mbere n'izindi n'ibindi bindi n'impanuro nyene z'abavyeyi bica bituma mbaho neza gushika n'inzi zanje mva mwabo bantu bifatanyije n'isi bataka baze kuyirekura ndashima Imana ati Imana wenyene nije kuko narasaba ati Imana je ni wampa no kuryama basi nkaryama nzobukunze Yesu rero yarabimoreye Yesu yarangijije izo ntambara Yesu yarambohoye Yesu yarampaye gukaraba Yesu yarampaye koga Yesu yarampaye kwisiga Yesu yarampaye kurya ndanezererwa Yesu yarampaye kuvugana n'abantu ndanezererwa ahantu narimbaye ntibashaka ko mvuga kandi ntibashaka ko nseka ntibashaka ko nterera ikorasi mu gikoni urumva nari ingurube Yesu rero yarabinkoreye Satani yakumanyereka imitego myinshi agomba nkururiremwo Yesu yarabinkijije data wacu yahenga mwijura agacana hanze kugira Satani acankwegera mu vyaha kandi yari impande y'ibare Yesu yarabintabaye yarampaye kwihangana kandi saba Yesu yuko yazompa kwihangana azosozera amahoro azogira iherezo ryiza kuko hariho abamugaye batamunzi hariho abamugaye bapfiriye mu vyaha bari banywa inzoga banywa itabi kandi birirwa no kwibarabara gusega bakabacira mu maso bakabakengera bakabaribata ariko je nasabye Yesu ati Yesu jewe ukima kwihangana urazondinde kuja mwibarabara gusubirwa ku vumbi urazondinde kuza kuvuga nabi kwibarabara ati bijya byo kwibarabara nivyo bija bigukwegera icyaha Yesu yarabinkoreye narashitse rero ku bavyeyi narashitse ku bavukanyi basumba n'umuryango wanje baramfashe neza ivyo byose ndabishimira Imana abantu rero bataramenya Imana bari cyaboshwe abantu bataramenya Yesu bari cyajigirijwe niyo ntahe yanjye inshinze shimira Imana igitangaza nkore ego mbega urabona ugendana ubumuga
hariho benshi cyane bameze nkawe canke mbere wanashaka boba bafise n'ubumuga butwarika kukuruta mugabo ugasanga barataye ivyizigiro barihebuye ukamenga isi irabaguyeho. Mbega wobatera intege nk'uko nawe warose inguvu zo kuvyihanganira wobahanuriye? icyo nobahanura abantu bagendana ubumuga, umuntu ataramenya Yesu akihana akamutahura kandi akareka kuja mu ruhande rw'isi ngo yicengere yishire kure y'Imana avuge ngo ko mvukana ubumuga sindi nk'umuntu nk'abandi, ko mvukana ubumuga sinsa nk'abandi. Ibyo akabanza akabyitandukanya mu mutima, akabanza akamenya Imana, akamenya akayitahura, akamenya Imana yamuremye iyo ariwe. Kuko hajya amaze gutahura Imana akamenya ijambo ry'Imana ni hadashira kure y'Imana, agaca avuga ati ibyo byose nanjye ndi nk'abandi, akareka kugendera mu bintu by'ubuhumbu, akareka kugendera mu bintu byo kwifata nabi, kuko hariho bamwe banywa itabi, hariho abantu nabonye biyoberana. Kuko naragiye hari ahantu maze gutembera, naragiye ni Bujumbura ndatembera ngiye ahantu ku ishuri, kuko naragiye kwiga amazi aramfata bica birananira ncandataha, ariko hari ahantu nagiye ncisha amaso ku mabarabara, ku isoko, ku maparikingi, ariko ndabona yuko abataramenya Yesu batamerewe neza. Icyo nohanura rero abantu bamugaye bokwatura bakihana, bakagira kwihangana, bakizera kugira batahure Yesu wariwe kandi bakareka kwishira kure y'Imana. Ego, mbega ko wamenye Yesu wamwakiriye, abantu bakugiriye nabi bakagufata nabi harimo n'abakuvyara nabo mu miryango, warabahariye? Narabahariye, maze kwihana naragenda abana batembera, ndabasaba imbabazi, ndababwira ati je ndabihevye, jewe ibintu byo kuvuga ngo ndi mu ruhande rw'iwanyu, ibintu byo gusangira ibintu by'ibinyobwa, ibintu canke byoba byaratumye shavura hahandi mwambwira ati ntago ndi nk'abandi, je narabahariye. Ibyo byose barabivuganye ndabaharira, ndabababarira, nabo barambwira ati naci ibintu twabivuga tutabizi, ati nutubabarire, barambabarira. Uwo mwana apfuye ngaha nawe kandi womuvuga ko namuhawe n'Imana, niyo yamumpaye. Yararenganye intuzeye abatunzi bari muri iki gisagara, yantegeye aho ku muryango ngo neza na neza ngo jewe umunsi ndari wawe. Urari wanje? Ngo yego. Urari wanje? Bona ntunzi ngo byemere rero yuko umunsi ndari wawe. Kandi yumvira iri ni ryashengesho nasenga mvuga yuko abana aho bazogera ku ishuri nzosigara jenyene. Ngira ngo none ngiye Imana iranyishuye. Twari tuhagaze hajya ku muryango w'urusengero, cyane mubwira nti mwana ntinamba wangomwe, wabonye yuko urenze abatunzi bari ngaha muri iki gisagara, none cewe nzoronka icyo ndakugaburira, ngo ivyo uzorya nivyo nzorya. Nze gushikamira nca ndabibwira abana banje ndabakunda gose, baca baranyumvira ati mawe ereka Imana iragukunda, kure nke n'umukobwa azozara gusangira n'inzu ngo amuzane. Tuca turatahana no muhira, dogiri wanje najya ku dogiri no muhira. Ashitse muhira ndanumva ngo nashitse ku musozi w'Imana. Ku musozi w'Imana ngaha niho ushitse ngo hanze hakugwa n'urupfu. Ubu tumaranye imyaka 6 turi kumwe, niwe ndabira inzu, niwe ankorera twose. Burya rero arakora, yaba n'abantu hateze no kurima yorima iki no kurima yorima, urumva aracumba akagira agakubura byose akabiringaniza, nta na kimwe shobora kubura mu rugo. Nuko Imana yari ikintu iteka ubwo. Cyo no hanura abandi babonye umuntu avuye ku irembo akagutumbera ari kimuga, nukuri nabaze bagimutera umugere, nibacyakire kuko azamuzaniwe n'Imana. Aha abantu baramvuze kenshi ngo none uwo mwana ko ari kimuga, umujanye ngo aguhore iki, umujanye ngo atetse kugufasha kurima, umujanye ngo atetse kugufasha gukora ububuzi. Ntijewe yamuzanye nizomuzigama, jewe nukuri ni Imana imumpaye, tuzobanuko azorya ibyo ndamugaburiye
kandi abana banje ntibazomwinuba nukuri baciye bamukunda baramukunda nuno munsi ntawamurya n'icyara bamubona. Urakoze Mana, urakoze, turagushimiye turagukengurukiye ku bitangaza dukoreye kuko hariho benshi n'izisaha batakuzi kandi n'izisaha uno munsi wo kugushima batigeze bakubona babonye baryama ariko bitakunze ko buca cyangwa izisaha babonye izuba ariko batazi ko buca ariko twebwe turi cyari bazima Mana. Ndashimiye Imana rero kuntu watugiriye neza ukaturungikira abakozi bawe abantu bawe Mana washoboje bakakumenya bakaba bari kumwe nacu Mana. Wagize neza uhabwe icyubahiro kandi ubahezagire. Turasengeye Mana uyu mwanya wose tumaze aha hantu, turasengeye no uyu mwanya Mana bagomba bahaguruka aha hantu, urazi ukuntu bagomba bace mu byuma byakozwe n'amaboko y'abantu. Turagusabye bagendane nawe Mana, bagomba basubire hahandi mu nzagi wabo mu cya gisagara. Turasabye Yesu tegure ya mitego Satani yaciye, turasabye Yesu furire bya binogo Satani yaciye mu izina rya Yesu. Bagendere mu bugombe bwawe, ikirenge cya mbere kibi cyawe nabo bagukurikire. Nibashika hariya mu cya gisagara bahashike baca banezerwa kandi bagushima. Urakoze Mana kubikora nacu Mana. Amajambo yawe no munsi twumvise aje mu mutima wacu kandi atububake mu bugingo bwacu. Mwayo tugushishikare kuzizwa mwemo yera, dushishikare kwama imbuto mu gisagara tubayemo. Uzoba ukoze Mana kandi uzobigize neza. Ushishikare kuturinda no tuzigama, uduhe kwihangana, uzoduhe iherezo ryiza. Turasengera abavyeyi bose Mana, baba papa bose bari ngaha bakubwiye ibikorwa bakoreye. Urabahe kwihangana, urabahe kuba mu bikorwa byiza, urazobaha isozera ry'amahoro Mana. Urabahe iherezo ryiza, uzoba ukoze kandi uzobigize neza. Tubisanze mu izina rya Yesu. Amen.